Ndabifuriza ijoro ryiza cane abanywanyi b'ibiganiro vyacu amuherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Twongeye kubaha ikaze by'umwihariko mu kiganiro cy'uno mugoroba canke muri rino joro ryo kuri uyu wa gatanu kw'igenekerezo rya 20 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Turabaha ikaze nga kuri Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanye kubashikiriza amakuru akomeye cane, amakuru yihuta abadafise vumbi na gatoya agaruka ku mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabaha ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro vyacu aho tugiye kurabira hamwe amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira. Amakuru duhejeje kugenda twakira by'umwihariko dukura kubegereye Angelina Ndayishimiye, umutambukanyi wa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye aremeza ndetse akagaragaza neza yuko uyu mutambukanyi wa Evariste Ndayishimiye yamaze kugenda akanira ndetse atangaza neza yuko by'umwihariko ngo General Aigeme Bunyoni yasanzwe yigeze kurongora by'umwihariko yigeze kurongora igipolisi cy'u Burundi ndetse abana n'umushikiranganje wa mbere ko badakwiye kuba bomurekura mu gihe amatora atari yarangira. Ni mu gihe rero by'umwihariko ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi himirijwe amatora cane cane abahagarariye amakomine ndetse n'intara zigiye zitandukanye, ndetse akazakurikirwa n'ay'umukuru w'igihugu nk'uko biriko biratangazwa. Ibi rero ngo bimaze iminsi birasuzumwa by'umwihariko ngo bivugwa yuko byaranzuye yuko uyu General Aigeme Bunyoni yoba by'umwihariko ashobora kuzorekurwa mu nyuma y'amatora mu rwego rwo kwirinda yuko hozobaho imvururu cyangwa se ibindi bikorwa bigiye bitandukanye by'umwihariko bishobora kuzotuma aya matora atagenda neza cyane. Ibi rero by'umwihariko ngo biriko birategurwa kuzotangarizwa abanywanyi ndetse by'umwihariko no mu muryango wa General Aigeme Bunyoni, ariko kandi amakuru akomeza kugenda dusumira akavuga ko rero abandi bayobozi bagiye batandukanye begereye uyu muryango iri ku butegetsi bavuga ko rero by'umwihariko ari ikosa rikomakomeye cyane kuba barafunze uriya mugabo, nyamara rumwe mu bantu bakoranye nabo cyane mu bihe bigiye bitandukanye. Hari bamwe rero bagaragaza ko umuzi w'amatati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na General Aigeme Bunyoni by'umwihariko by'umwihariko awatsanguye mu mwaka wa 2022 by'umwihariko ubwo hagiye harabamo impinduka zigiye zitandukanye nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi, ndetse General Major Evariste Ndayishimiye agatangura kugenda agaragaza neza yuko rero harimwo abantu bamwe na bamwe by'umwihariko atariko arizera, bamwe mu bantu bakomeje kugenda baramubera abandi bandi atatinyaga ndetse atanajyaga umunwa mu kuvuga yuko rero hari bamwe bakomeje kugenda bagaragaza ibikorwa bitari byiza ndetse bishobora no kuzatuma ibintu bihinduka. Amakuru kandi yihuta adafise vumbi by'umwihariko agaragaza neza yuko bitewe n'igitutu General Major Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda by'umwihariko arajyaho nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, bivuga ko rero kubwe iyi ngo yakabaye arekura uyu mugabo, ariko kandi abandi barimo umuryango we bakaba baramaze kugenda bagaragaza ndetse banashimangira yuko rero atakabaye kuba yorekugwa mu gihe amatora atari yorangira nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Abo muryango wa General Aigeme Bunyoni bo bagaragaza neza yuko by'umwihariko akwiye kuba yorekugwa, ariko kandi hakomeje kugenda aranavugwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye akomeza kugenda aradusumira ndetse anashimangira ndetse akanerekana yuko by'umwihariko muri kino gihugu rero hakomeje kugenda aracuga umugambi wo kuzagandagura by'umwihariko uyu General Aigeme Bunyoni, ariko bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko yokabaye ari kugwa. Ni mu gihe rero urukiko cyangwa se intare nga mu gihugu cy'u Burundi yamuhamije ibyaha bigiye bitandukanye, ndetse by'umwihariko imubwira yuko agomba kuzofungwa ubuzima bwe bwose nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turarabira hamwe rero byinshi bikomeje kugenda biravugwa cyangwa se byinshi bikomeje kugenda biratangazwa, ariko kandi by'umwihariko tunagaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa ijya no hino ku isi. Turabira hamwe nyine byinshi bigezweho, aho turaza kurabira hamwe ibikomeje kugenda biravugwa nko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo by'umwihariko, ndetse tunarabira hamwe n'andi makuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Ndabaha ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu, ndetse by'umwihariko ndabaha ikaze batwumviriza mwereye mu bice bigiye bitandukanye, abari by'umwihariko mu gihugu cacu c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye,
mu bisagara bigiye bitandukanye turabahaye ikaze abatwumviriza bari mu hanga ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Mwese turabifuriza kumererwa neza cane, tubaha ikaze by'umwihariko muri kino kiganiro. Niba ari ubwa mbere usanga rero kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, byonda kwanditse sabone kugira ngo ucura abana natwe curaronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshe cane. Ikaze rero, hari amakuru rero by'umwihariko turiko turakesha umwe mu begereye by'umwihariko General Major Evariste Ndayishimiye, bivuga ko rero bariko baranzura umugambi wo kuzofungura cyangwa se kuzogirira imbabazi by'umwihariko General Aregweme Bunyoni by'umwihariko mu matora arangiye, nkuko biko biratangazwa ngo mu rwego rwo kugira ngo birinde yuko rero hashobora kuzobaho imvururu cyangwa se ibindi bihe bitari byiza mu matora yimirijwe nga mu gihugu cy'u Burundi. Bakamaze kugenda bandura yuko uyu mugabo ashobora kuzorekurwa mu nyuma by'umwihariko y'amatora, kuko biko biratangazwa. Ariko kandi ku rundi ruhande General Major Evariste Ndayishimiye ngo arafise ubwoba bw'uko rero uyu mugabo ashobora kuzaguma aramurusha igikundiro nga mu gihugu cy'u Burundi, ndetse by'umwihariko bikaba bishobora kuzatuma ataramba ku butegetsi, nyamara mu gihe by'umwihariko ngamugumishije mu gasho yoca by'umwihariko araramba ku butegetsi. Icyakora nanone bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye biganjemo abo bagiye barafatanya mu rugamba ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye, aho bakomeje kugenda baramwotsa igitutu, bikaba biriko biratuma rero by'umwihariko yiyemeza, ndetse akaba ariko aragaragaza neza ko rero afise by'umwihariko gahunda yo kuba yozamurekura, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta rero by'umwihariko adafise ivumbi na gatoya, akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko bimwe mu bikorwa bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biragaragara ngaho by'umwihariko muri kino gihugu cacu c'u Burundi, ari bimwe mu bikorwa by'umwihariko bishobora kuzasiga uyu mugabo afunguwe. Hagiye haravugwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye yuko rero yoba yaragerageje gutoroka ibohero, ariko kandi byose byagiye bimenyekana neza yuko byobaga ari bihuha. Ariko kandi amakuru akomeza kugenda dusumira, akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biragaragara n'ubundi by'umwihariko bigaragaza ndetse bikanerekana neza ko uyu mugabo afise abanywanyi biwe basigaye bari mu burongozi bw'igihugu, ndetse bikaba bigaragaza ndetse by'umwihariko binerekana neza yuko yuko n'ubundi ashobora kuzokorerwa ubuvugizi, by'umwihariko akaba yofungurwa byanze bikunze. Amakuru yihuta rero by'umwihariko adafise ivumbi, akaba agaragaza neza yuko aya matati akomakomeye cyane yaje kugenda agaragara hagati y'aba bategetsi n'ubundi ari yashobora kuzotuma ibintu bikomeza kugenda birazamba, ibintu bikaba bishobora kuzokoma birafata indi ntera, aho by'umwihariko binavuga ko rero niyo bomurekura uyu General Aregweme Bunyoni, niyo bamurekura rero by'umwihariko bigoranye yuko abo bokongera gucana uwaka mu gihe bari basanzwe ari abanywanyi, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Munyemerere dusubireho inyuma gatoya muri Nyakanga umwaka wa 2022, by'umwihariko habayemo rero impinduka zatangaje benshi cyane, kuva Perezida Evariste Ndayishimiye atangaje yuko rero ubutegetsi bwiwe burimwo ba maconko, nk'uko yakomeje kugenda bivuga. Yavugaga yuko rero bashaka kumutembagaza ku butegetsi. Abantu bashotse rero babona ko rero avuga General Aregweme Bunyoni, benshi rero bagiye gutangara ibogozwa rya General Aregweme Bunyoni, ribereye rimwe rero n'irya General Gabriel Nizigama batazira Atibia rero co cimwe na General Etienne Ntakirutimana batazira Steva. Icatangaje benshi rero nuko abo babiri bandi bari bazwi ko rero badakunda Bunyoni, none byogenze gute rero ngo abo bahurize rero mu mugambi wo gukura Evariste Ndayishimiye ku butegetsi? Kubera iki rero abo bantu bagirizwa rero ibintu bikomakomeye cyane nk'ivyo batafashwe ngo bafungwe, none uruhande rwa Bunyoni by'umwihariko akaba ari rwo rukomeje kugenda rurahura n'ibibazo bikomakomeye cyane, nk'uko byakomeje kugenda biragaragara cyangwa se nk'uko yakomeje kugenda arahura n'ibi bibazo. Iki ni kimwe mu bibazo rero abantu bakomeza kugenda by'umwihariko baribaza, nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira.
hari amakuru rero yakomeje kugenda aravugwa by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa igihe generali Evariste Ndayishimiye atogwa rero kurongora umugambwe wa CNDD-FDD. Icyo gihe generali ari Guillaume Bunyoni rero ndetse na generali Ndayishimiye basaga by'umwihariko basa n'abatanganwa rero uburongozi bw'umugambwe, maze bumvisha umukuru w'igihugu rero ko umugambwe ukwiye rero kurongorwa n'umusirikare. Icyo gihe amakuru rero y'ibanga yabashije kugenda yajya ahagaragara, yavugaga ko rero umwe wese muri abo bajenerali babiri yaramaze kuvugana n'inzego z'iperereza z'ibihugu bimwe na bimwe rero asaba ko bimushigikira rero mu gufata ubutegetsi bw'u Burundi. Naho generali Guillaume Bunyoni we ariwe rero yari yegereye cyane Petero Nkurunziza, kandi bakaba bari basangiye rero inyungu nyinshi cyane z'ubutunzi. Perezida Nkurunziza rero yahisemwo generali Evariste Ndayishimiye mu burongozi bw'umugambwe. Imvu nyamukuru rero nuko Perezida Nkurunziza yari yibaza ko rero Ndayishimiye ariwe rero yoroshe, kumbure ariwe rero bizoroha guhinduza intumbero canke se kwaka ubutegetsi. Amaze kumushikira by'umwihariko Nkurunziza yaratinya ko rero Bunyoni ashikira by'umwihariko ubutegetsi yoba ikinani by'umwihariko atoroshe kugonda, kumbure by'umwihariko kikamunyaga n'ubutunzi bari basangiye. Kugira Evariste Ndayishimiye rero by'umwihariko yemererwe gutwara, hari ibyo babanje kumvikana na Petero Nkurunziza, harimo rero kumugira imboneza y'ikigega Guide Esprime, maze akaguma rero abazwa imbere y'uko rero hafatwa ingingo zikomakomeye cyane mu bisata by'umwihariko bimwe na bimwe, harimo rero ko Nkurunziza azoguma ariwe rero araba ibijyanye n'ubutare, harimo rero ko Ndayishimiye agena rero mu bibanza bikomakomeye cyane abo Nkurunziza yamuhaye. Byari bimeze nk'uko rero by'umwihariko igihugu cobaye n'ubundi gifise abaperezida bashika kuri babiri mu Kirundi bati inkuba zibiri rero nizisangira igicu. Umutima rero wa Nkurunziza warahagaze giturumbuka, inkuba rero imwe iba iravuyemo nk'uko abanyagihugu bakomeje kugenda barabitangaza. Naho Nkurunziza rero yapfuye, Evariste Ndayishimiye yarubashe by'umwihariko ibijyanye n'amazina y'abaja mu nzego zihambaye cyane. Bunyoni rero nk'umushikiranganje wa mbere, Ndikuriye rero nk'umukuru rero w'umugambwe, by'umwihariko Ndabirabe nk'umukuru rero w'inama nshingamateka, Asinzohagera nk'umukuru w'inama nkenguruzamateka. Abo bantu bose bari bafise imigenderanire idasanzwe na Nkurunziza. Bamwe rero yari yaranabajeje amatungo yiwe Evariste Ndayishimiye akikujwe by'umwihariko n'abo bantu. Hejuru yiwe rero by'umwihariko hakaba by'umwihariko Guide Esprime atabutegetsi yari kuba afise muri rusange. Perezida Evariste Ndayishimiye yaje ari umuperezida rero atangaje, agumana abantu bose bahora rero iruhande rw'uwo asubiriye kugeza rero no kubamugendanira. Hari by'umwihariko abagabishije Ndayishimiye ko rero yihenze rwose mu kugena Bunyoni nk'umushikiranganje wa mbere, ariko Ndayishimiye we rero yavugaga ko ategerezwa akubahiriza ibyo yemeye. So hari rero abibajije ko rero ari ubujuju, ariko biboneka ko rero by'umwihariko yahisemo kugenda gahoro gahoro. Benshi bakamwihenda ko rero we akirinda guhundaganya rero inzego zo gusekana nabo batazi by'umwihariko akarimo, nk'uko biko biratangazwa. Mu bisanzwe Nkurunziza rero yasigiye Ndayishimiye umutego ukomakomeye cyane, bisa nk'uko rero yamusigiye abamucunga, aho kumuha rero abamufasha. Amakuru dufise rero yo mwibanga, kandi yemeza ko rero bamwe mu begereye abo bagabo by'umwihariko babiri aribo by'umwihariko bari bakomeje kugenda barimo General Guillaume Bunyoni n'abandi ba generali bagiye batandukanye, arimo nko gushika ubu ngubu rero by'umwihariko aribo gushika ubu ngubu rero bakomeje kugenda bagerageza by'umwihariko gukomeza gucungera ndetse no kugerageza by'umwihariko gushaka uburyo ibintu byasubira mu buryo ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi, nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Amakuru yihuta adafise vumbi by'umwihariko akomeza kugenda aradusumira, akaba agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko ngaha muri kino gihugu by'umwihariko General Guillaume Bunyoni nawe yashatse kuba yoshaka gutembaga
gutembagaza ubutegetsi ariko kandi birangira atahuwe. Hari bamwe rero bavuga ko yoba yararenganye mu gihe atabimenyetso bifatika, ariko abandi bakagaragaza neza yuko n'ubundi nk'umwe mu bantu bakoranye ndetse bahoze ari abanywanyi bakomakomeye cyane ba Petero Nkurunziza yarakwiriye by'umwihariko yarashakaga kuba nawe yayobora, akaba yo kwicara kuri iyi ntebe ibisumba izindi mu gihugu, ndetse abantu benshi baba bariko baragwanira ndetse bikarangira bamwe banapfuye bariko baragwanira iyo ntebe muri rusange. Gushika ubu ngubu rero hari amakuru meza avuga ko inama zimaze iminsi ziraba ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi ziriko ziraganisha ku bigendanye no kugarura amahoro n'ituze, cane cane by'umwihariko bagaruka ku bibazo bimwe na bimwe bikomeza kugenda biribonekeza, ariko kandi bakanagaruka by'umwihariko ku bibazo bigendanye n'uyu mugabo. Bivugwa ko rero nubwo yoba yarakoze ayo mahano ndetse n'ibyo byaha bigiye bitandukanye, ku ruhande rwa bamwe mu bo bari basanzwe barakorana cyangwa se baba bagiye barabana ku mirongo y'imbere ku rugamba, aribo bakomeje kugenda baramugwanira ndetse baramuvuganira, bavuga ko rero by'umwihariko atakabaye ari mwibohero, ahubwo iyo kabaye by'umwihariko yaricajwe akagirwa inama. Gushika ubu ngubu rero bivugwa ko rero uyu mugabo ashobora kuzorekugwa mu minsi iraza ubwo amatora azaba ahejeje kuba ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi, ariko kandi abandi bakaba bakomeza kugenda botsa igitutu General Major Evariste Ndayishimiye bamusaba yuko rero iyo mufungura vuba na bwangu bwanze bikunze, ahubwo amatora akazotangura by'umwihariko ivyo byararangiye ata kibazo na gitoya gihari nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Dukomeze by'umwihariko n'andi makuru akomeza kugenda by'umwihariko aravugwa hirya no hino ku isi muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Mu gihe by'umwihariko rero hakomeje kugenda haravugwa ibibazo bikomakomeye cyane bigendanye n'umutekano by'umwihariko ngaha muri kino gihugu, ku ruhande rwa Perezida Tshisekedi biravuga ko yaje kurongora inama ikomeye cyane. Iyi nama bivuga ko rero yaje kugenda arongora, bivuga ko yararimwo abategetsi bamwe na bamwe bakomakomeye cyane, nk'uko amakuru akomeza kugenda by'umwihariko aradusumira. Akaba avuga ko rero ari inama yaririmo zimwe mu nzego nkuru z'igihugu z'umutekano, aho bivuga ko rero barabiraga hamwe ibikorwa by'umwihariko bigendanye no kugerageza kongerera ingufu igisirikare cabo mu bikorwa bigendanye no guhangana n'umuhari wa M23. Bivuga ko rero iyi nama yaje kugenda igaragazamo imbaraga zidasanzwe ndetse by'umwihariko n'ibitekerezo n'ubusesenguzi bukomakomeye cyane, aho bivuga ko rero bagomba kurabira hamwe uburyo bohuza imbaraga ndetse n'ingufu ku ruhande by'umwihariko rw'ingabo zigomba guturuka mu gihugu cicibanyi c'u Burundi, ndetse by'umwihariko hakaba by'umwihariko baje kugenda banagaragaza neza yuko by'umwihariko by'umwihariko n'ingabo zabo zigomba kwitoza, zimaze iminsi ziratozwa n'abacanshuro nazo zigomba kwitegura, hanyuma bagatanguza ibitero bishasha. Ni mu gihe kandi bamaze iminsi bagaragaza ndetse banerekana neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biraba cyangwa se ibikomeje kugenda biratangazwa by'umwihariko ibikomeje kugenda biratangazwa by'umwihariko ari bimwe mu bintu biriko birakura umutima abatari bakeya, mu gihe ingwano amahanga ndetse n'imiryango igiye itandukanye imaze iminsi irasaba yuko zohagarara. Naho Hezbollah yaje kubwira Israel ko yarenze umurongo utukura ndetse inayigabaho ibitero bikomakomeye cyane. Umuyobozi mukuru rero w'umuhari wa Hezbollah ukorera muri Libani, Hassani Nasrallah, yashinjije Israel kugira uruhare rero mu iturika ry'ibikoresho by'itumatumanaho abagwanyi bawo basanzwe rero bakoresha, birimo rero n'ibyombo. Ashimangira yuko rero ibingibi ari ukurenga umurongo utukura. Mu ntango z'ici cyumweru giheze rero nibwo ibikoresho by'itumatumanaho rero birimo ibyombo ndetse na radio za gisirikare uyu muhari wa Hezbollah ukoresha byatanguye kugenda biraturuka ku mpamvu zitavuzweho rumwe. Ni ibitero rero bimaze kugwamo rero abantu bashika kuri 37, mu gihe abandi bashika ku 2930 babikomerekeyemo ku buryo bukomakomeye cyane. Hezbollah ndetse na leta ya Libani byatangaje ko rero ibi bitero byagizwemo uruhare na leta ya Israel. Bivuga ko rero mu gihe ibikoresho byatumizwaga rero ku isoko byaba byarongewemo rero ibindi bintu rero biturika, gusa ntibiramenyekana uko rero byokozwe n'uwo yarabikoze.
Hassan yavuze ko rero ubu ngubu ubu bwicanyi buri gukorwa na Israel ari ukurenga umurongo utukura. Kubera iki gikorwa kandi leta ya Libani yatangaje ko yinjiye mu bihe by'intambara. Hezbollah imaze igihe rero ishamiranye na Israel bitewe n'uko rero uyu muhari by'umwihariko ushyigikiye Hamas mu ntambara irimo irabera mu ntambara irimo rero n'iki gihugu mu ntambara irimo n'iki gihugu by'umwihariko mu gace ka Gaza, n'imihari yombi rero ishyigikiwe kandi na leta ya Irani isanzwe idacana uwaka na Israel. Amakuru kandi adafite ivumbi, amakuru ariko aradusumira muri uno mwanya aragaragaza ndetse akanerekana neza yuko by'umwihariko ko akerekana yuko Hezbollah yaba yaje kugenda iragaba ibitero bikomakomeye cyane by'umwihariko aho ibisasu bishika ku 140 byose byaje kugenda biritura ngaha muri kino gihugu ca Israel. Amakuru yihuta adafite ivumbi na gatoya rero akomeza kugenda aradusumira, akaba agaragaza ndetse anerekana neza yuko ibikomeje kugenda biratangazwa ndetse n'ibikomeje kugenda by'umwihariko birakogwa ari bimwe mu bintu biriko biragerageza kugira ngo by'umwihariko Iron Dome zibashe kuba zo kwifashishwa kugira ngo ibitero bibashe kuba byohagarara. Igihugu cya Israel gikomeje kugenda rero by'umwihariko kikurira akaga gakomeye cyane, nubwo cyavuze ko kidashobora kuzatuza mu gihe by'umwihariko hakomeje kugenda hagaragara ndetse by'umwihariko haraboneka ibibazo bigiye bitandukanye byiganjemo by'umwihariko aho bavuga ko bagomba kuzatuza ariko bashenye by'umwihariko Hamas yose ku buryo itazongera kuba ikibazo kuri Israel. Ni ingwano kandi zimaze guhitana ubuzima bw'abatari bakeya ndetse abandi benshi bakaba barakomeretse nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Reka mbashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu mutwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, twongere gusubira mu masaha ari imbere.